Fizo niwe yubatse Tom Close. Yego. Tom Close yubaka The Ben. Yego. Umva Fizo ni se wa Tom Close. Tom Close agacha suba se wa The Ben. Est-ce que The Ben no kushimikiza Fizo? Est-ce que Fizo no kuja gutegera The Ben? Abarimvyi bacu bamaze kuba nyene nk'isi yamaze gutakaza akanovera. Rero yo si rero kugira ishobore kwimbukwa mu kintu kugira ikizere muri ivyo kintu gisaba ifumbire nyinshi. Ko urinzi ubona bafata nka Fizo akagenda hariya ifoto ikaboneka ari mu bafana kamera itari kuri atari mu rujya mu rundo kandi ifoto gakisirikira The Ben akaza bakamufotora ahantu hari pancarte ya Bruce Melody bigasirikira sivyo ibi ni vyerekana yuko mu Burundi ufise dolari uzogenda mu kabare ngo mpinzoga ubara ari gufatanya bacha bagufunga uravyo rero namba marundi yacu afise kajya gaciro karakomeye mu gihugu cy'u Burundi nawe uri umuririmvyi w'umurundi menya rero yuko kajya gaciro kawe uri kijya nyene uri wowe udahari ntibishoboka uno munsi barinda kuhamagaza umunyamahanga kora bazi neza yuko wewe nta pouvoir ufise yo guhamagara abantu ubu Fizo na Sadbi ni bafise pouvoir yo guhamagara Hello boys and girls, this is Rokumezeres Kokudi Ahandi, Dabakori juste gala cadre for more like Black Mansion the Black. Beyond the camera, mwitu musaza Kokudi Ahandi, Dabura Kofi Hamaze Kobera, Dabura to making us for commas with subscribe, Agaking Yerkari Hamaze Kofionda. Commentaire zanyo bizidu kebura, bizidu ingufu. Zira duini pour me the sazwe, Dabura Kuno Muzi, twabazadiye umutumire uno munsi Kokudi Ahandi. Ari mbere ko tubabwira umutumire tuje ngagura ngo tuyaga ikintu cerekeye ino samingene yagenze mu muziki w'u Burundi. Imisi yose iyicirigeze haraba ibiteramo. Haba biteguwe n'abarimvyi batume bo mu gihugu gusa n'abavuye hanze mbega uno mwaka ino sama yagenze gute turavye umusaruro ingene wagenze haba ibiteramo byabaye ku bana b'igihugu twarabonye ibiteramo bitandukanye haba ama festival de l'indépendance n'ibindi byinshi cyane twarabonye ama caravane abantu binjira ku buntu n'ibindi byinshi cyane mbega amaprimizik ego mbega umuntu agiye kuraba neza murabona yuko umuziki w'u Burundi gifise inguvu zo guhamagara umufana gasora amafaranga yiwe nkuko bikwiye uko akuriye ahandi mbega hoho ibiteramo byabaye byo hanze na cyane abaje bava hanze bimeze gute ko akuriye ahandi umutumire uno munsi sundi yitwa Maniragaba Idris niko bavye bamwise umuziki wa mwise Simbizi wa Semavumba mwene muhwenyango umunyoni ego na cyane muhwenyangande ntajugumbanya wanje ugasoboze wanje w'Imana yogejeje akwa kuri ahandi ndakura musakandi Simbizi dawo kabisa limzera kumeze neza cyane siku mingi sana ni hatari ivyunguka mu vyunguka Semavumba niyo ari ubwazi bweja mu mahiti niyo ziri kwisosi nigufa ndazifata mpiri ego gaere erega niko biri biti ya kera ndazikona zawa kera z'ibintere ndazikoma koma kuyi flow ya kera iha pisa masela ari free nigela warakundi warusubiye ahandi kera mugano wa my take 5 oya sitari ya musaza ijya y'umusaza ijya akorewe umusaza gusa umusaza ego ibihe byose yari ya musaza no cyakuduha take 5 yari y'umutama gusa umuyima bazutaboneka take 5 Queen the Prime dasanzwe ikibazo cya mbere Simbizi umwaka waratanguye haciye amezi 9 arangiye ubu mu kwezi kw'icumi yego ariko uyu mwaka utashama habe ikintu cyitwa sama ica bari ikintu gikomeye mu bihugu bitandukanye iki ryo mu Burundi mu muziki waribonye gute iyi sama yarabaye ikigwa gikomeye cyane mu muziki w'u Burundi gute kuko abahora bibaze yuko ari bihangange twarabonye byabaye twarabonye fate nka Fizo mu bateye induru muri ya myaka ati bo ntakuntu ngo duwa mbere gushaka umunani urumva na oya nta kuntu mwohereze umusiririmbyi naka amafaranga yatumwa duhaye amafaranga make kuno gusuzugura sawa none turabonye kuko mu gutanga deal bararaba ama statistics burya no ngawe ufise YouTube yawe ndazi neza yuko
kenshi nturabura ibiraka bivanye n'amastatistike yiwawe bashobora kuraba ati Juste Gaël postinze video arabwa n'abantu bangana uko uravyumva nibiharuru bashira none wewe urakoze festival de l'indépendance ushaka deal sivyo bamwe bahora ijya festival ni wonyene yiteguriye ugiye Ingozi urabuza abantu ugiye Igitega urabuza abantu apre kubura Igitega n'Ingozi kubura abantu gacu ugomba kuza gukorera mu Kinama naho ukabona yuko havubura abantu gacu bivamo kandi festival de l'indépendance yarafomvye arahagaze hagariye ari kubera mu Kinama none mbwiye rero umuntu azokwizera avuga ati reko no muntu ndamuhereze imiliyoni jana mbona neza yuko n'ivyo yiteguriye atabantu baza kuvyitabira sivyo sinaza ko Union Européenne yose yakora na SADC kubera jewe narunkiwe amafoto bijya bya caravane bajya uzorabe bajya abantu bamuterura niyo babansa biyo niyo bahamagara team satura ari ukuntu meme na Bantu Boy rafisa amateam barafisa team zabo kuburyo naboneye muri Premier Music aho twashobora kuduga tuduze dufate nk'imakamba bagatangura kwanza kuba inama y'abafana ingene baza kuza bakaruhika amahera kugira bakore bigabi pancarte ya maflyer bafise sivyo ivyo naba bose barabigira no muri Premier Music uzora bajya basani bose bashofane bande bose bari bafise n'amafoto n'ibiki byo baje kubashigikira ivyo nibisanzwe biga n'abantu baba hafi sivyo mugabo nka Jesu nogenda muri shongiye na tire pancarte bisigwe rero bajya baze bakamuterura bakagira gutya wewe yari muri business ziwe abone yuko abantu biwe bamuteruye n'ugiye kuraba Zanto nta bantu bari bahari baba baje kwitabira ivyo bintu rero uti Sadbi ntafise abafana bo yoheba kugeza nawe muterura nibiba nabaga nabi wewe uzorabe neza muri bajya babounce muri bajya abantu uzobura mu ntuze Nyamisi ujya mu bounce wewe mwe warasiga kuri aeroport mwe yambaye amakositimu ujya yambaye amakositimu uzora mwamuterura rimwe musanzwe ujya abajeje kuraba yuko umutekano ari bo muga ntakiza mu bamuterura kameme ntore si kugira ntihagire umugirira nabi nawe akakiza kumuterura niwe baba bapanze niwe baba bateguye sivyo so rero kandi ikintu kibabaje ofeta abarimvyi bacu bakira ntibemera ukuri ndabwiye ko Sadbi ubari kari agerageza kwirukana abafana biwe mu bagerageza kumuhanura umuhanuye gusa na gato yacha kwirukana acha kwikura ko muri groupe bashaka nyene muri agamahirizo nyene ari abantu babandanye babamo urumva we ashaka kwereka yuko ari gihangange sur des réseaux sociaux akwereke yuko ibintu bimeze uku wagenda kuraba exactement abantu baraciye ubwenge barabona bakaraba ati bafata abarimvyi bacu cyo maze kubona coco iyo habaye ikintu bisaba bafate nk'umurana nk'abaprimu musique par exemple bagenda ku masoko bisaba nawe Gaël ubunyine ojajya ku isoko mukamenye guhagarara hejuru bwa mikono ju baraduza ukira gusa kuba ufise sona yawe imeze neza bakumva barabikora rero no munsi nta umuziki wacu waramaze gusubira inyuma gushika ku rwego yuko umufana yaramaze kuba déçu nashobora kwideplacer ngo afate taxi yiwe ngo aje kuraba igiteramo cyabo nashobora kuva muhira avuga ati no muntu ndamukurikiranira nga kora ofete abarimvyi bacu baritanze barita hari ukuntu bamaze kwiha abene abantu ni nkisi imaze kurimwa cyane itige zirazwa chitaka novera uravyumva rero kugira rero bibe umunimvye nakubwiye ati ngo yipfunze agayatangura kubesha abantu ngo bahakinze page yanje ngo yagoye cancer ngo cancer ibyo byari bya kera sivyo hano n'amabeza badakene ko abafana bo bagenda bakura aya ma interview tugenda dukora nga arafasha abantu benshi hari umuntu nga twigisha uravyumva akamenya ati uno muntu bino binakoze karadukinisha uravyumva kwasanga rero wamufana yoba seriye n'ivyo bintu yovuga ati uno muzi Satubi afise concert azogenda mu Kajaga jewe reka menda bika uravyumva reka menda bika amafaranga y'itike nzogende kumuraba uno musi uragira ngo urifunze ino ku marezo sociaux uri kura dekona abantu ukura bihereza nabi urumva isi urukuri umva ofete ubu abarimvyi bacu bamaze kuba nyene nk'isi yamaze gutakaza kanovera rero iyo si rero kugira ishobore kwimbukwa mu kintu kugira ikizere muri ivyo kintu gisaba ifumbire nyinshi nuko bimeze bisaba ifumbire nyinshi kandi bisaba ingufu nyinshi cyane gose ego bisaba ingufu nyinshi cyane uko adogaruro nacashara kuri Sadbi Sadbi wenyene na Fizo wenyene wese twarabonye nibo baririmvye dufite abayikone babiri Fizo na Sadbi nibo bamaze imyaka irenga 10 aribo abantu bariko bara trending bari hejuru
uravyumva kandi abonye ni bari bakwiye kubera akarorero abari inyuma aba bagaca bakurikira mugabo no musa ashaka kubona tugeze kuri step hazi umuririmbye umunyamahanga The Ben akaza akamukora ko gutya Fizo ku bitugu urana umuntu ni petit vip ijya kugukora ko gutya urana gukora atari uburebukiza sa ngira ni gukora atari uburebu bara batareha The Ben si batareha ucumwishimikiza ko bro niyo mpamvu rimwe tuze dukoresha ubwenge turacari ngaho nyene uriko uratubwira ati ino sama twarabonye abitwa ngo biyita aba legend inguvu zakorotse ushikana nawe urumva ko bageze kuri step yuko dabo umwe yaratunganije festival yarahombye festival de l'indépendance satubika havani nta bantu baza ikiyabaje gusumba ico nuko baca biruka no ku bantu ako je amafoto kwa Sadbi kwinjira kwari kubona ko nabone umenga abantu barahari nta bantu bari bahari amafoto mfise nta bantu bari bahari n'abantu nyene bo muri team satura bayandunikira ati jewe niho ndi ati raba nta bantu bahari en fait ino sama même even la musique nayo nta bantu bavyitaba novuga yuko abafana baramaze gutahura ntubahenda abarundi dufise ingorane yuko twadushaka dukoresha umutahe muke amatunguke byinshi uravyumva abarimvyi bacu barabibona barabona neze yuko abarimvyi bacu atanguvu bagishiramo baramaze kwiyumva kera ndibuka kera vraiment narabi ingene ba Fizo na Sadbi ingene bashiramo inguvu bakuba itangazamakuru uravyumva agakolabora n'itangazamakuru ibaze ko kuja nka parallel Fizo kuja gutegera The Ben ariho yari kuguma muhe ibaze Fizo kwiruka kuri koresha umwanya ibaze kwiruka kuri koresha umwanya umufate hakwanka kuja kuraba The Ben nekuja kutora The Ben si bro ibintu byose birakura kera haje n'umukuru w'igihugu avuye hanze ni president agenda kumwakira bararonga ikintu umwe amusanga kwa ntare yego sivyo ni president je na president mu gihugu nitutamane akarero tugakavi bukuru bro umukuru w'igihugu amaze kutubera akarorero uhaje umukuru w'igihugu amusangahe kwa ntare sivyo amusanga kwa ntare ari umukumushikira nganje akamwakira ka protocol zengene baba umukuru mu vyubahiro kujya nyene myamusanga kwa ntare nibikeneye kwaje kujya hari ya Johnny haro ni foto nabonye yashiriki voilà rero bijya rero tubwire bijya by'ifoto nabonye public oya ni bijya ngene ko ndakubwira ati yuko uno munsi urabyumva uno munsi bavuga ati umwera uva ibukuru gakwira igihugu cose rero babivuze bijya uraraba ati bigenda gute homologue The Ben n'umusani akomeye sivyo Fizo n'umusani akomeye okay baba keneye turahurira muri conference de presse me ugaca ugenda hariya uravyumva ugiye kumutegera hariya for doing what raba ugaca ubona yama kamera yose yaje nta nimwe irikira kuyenteresa ko nta nimwe ari kurira abafizo bigero n'ivyo bintu bya mbere bica bitwikira ino game turiko turiruka twakuzuga tubona ikintu ikamba turabosha ikamba vutuga gasujuka gisubira inyuma none ibaze amakamera yose kubona Isaac bamuhetse ku mugongo Patrick wakeza ari hejuru y'amabati hari abandi bari mu biti urabyumva abo bose bariko kamera ziko ziramuri kwa The Ben kandi Big Fizo ari haje bro Fizo niwe yubatse Tom Close yego Tom Close yubaka The Ben yego umva Fizo ni se wa Tom Close agacasuba se wa The Ben est-ce Tom Close no kwishimikiza Fizo The Ben est-ce que The Ben no kwishimikiza Fizo est-ce Fizo no kuja gutegera The Ben no muri continue none ikibazo nuko ikibazo naguciriyemo nuko yagiye kumutegera cyangwa ikibazo nuko ingira yo yaramutegere haba mu nyuma cyatumusanga mu bafana Fizo ikibazo tukirigaho nyene Fizo twamuherutse aramusa The Ben sirasubiye kumubona yaye Fizo burya iyi show ya The Ben nayigeze no kucyandika kuri Twitter sinabaza ko ari show gusa bavyo nageze kubyandika
ko urinzi ubona bafata nka Fizo akagenda hariya ifoto ikaboneka ari mu bafana kamera itari kuri atari mu rujya mu rundo kandi ifoto gatisirikira The Ben akaza bakamufotora ahantu hari pancarte ya Bruce Melody bigasirikira sivyo ibi ni vyerekana yuko iyitere mu muziki uravyumva bariko barashira inguvu abanyarwanda bariko barashira mu nguvu kwavuga bati uwa maafishi Bujumbura abanye ku matwite hariyo abanyarwanda sivyo umuririmbyi twari dufise icone nationale agenda gutegera n'umufana byose haje bo muri communication cyo n'ikintu kiri très important hano nibaza ati ko ari ibintu bisanzwe ndavyumva meki jya muri communication n'ikintu gikomeye cyane bagiye bariko bariyagurira isoko ndavyumva bariko baragura isoko bashobora no kuza ngaha hari umuntu avuga ngo ujyashunga izohomba man uzi cyarondera ntahomba bro oya washaka kubaza none washaka kubona umuntu ajya agashyiramo imitahe myinshi kwiyumvira ati none Bruce Melody ntihajya ngashyira nk'imitahe myinshi kijya gihe muri ntuzanye baza ko bunguze kijya gihe amafaranga baje bashizemo muri Decembre 2022 bayatoye muri Primusic ya 2023 hano bafise vision uravyumva bo bifitiye vision u Rwanda rwo barahejeje bariko baraza gufata u Burundi ariko si bibi bafise umuziki mwiza gasimbizi nta muziki mwiza bafite bazi ko nayo bamaze kumutwara twebwe dufise ingorane hako dushira inguvu hamwe sivyo duhanurane nibinakubwiye yuko hako umuririmbyi dufate nguma ngarukana example ya Fizo dufate inguvu za Fizo abonye ati ebana koresha umwana arafise poids gute ashobora gupostinga ikintu kikaca kimeruko cyaba viral ati zino nguvu zakoresha umwanya reka ndazivyanze ivyunguka koresha umwanya ngo hano dukore gute hakuvuga ati dukore gute ibintu byo kuguma turafata twemplikamwo inzego mu bintu by'uburofa twenyene tubona yuko ari ibintu habwo byo dufashe mu kuza game yacu ibintu two bihagarika abandi bo inguvu ubutandukane bwabo bubahereza inguvu zo kuba hamwe uravyumva mu butandukane bwabo twe natwe mu butandukane bwacu butuma twankana uravyumva kandi ubwanko bwa vrai jewe Satubi yigisha muri team yiwe yuko ngo jewe ngo ndi umwansi nyengo sikwera bamwise karabasaka oya ati Satubi mbona ko ndi umwansi wiwe par contre sishobora kumarindwe nta mu posting urumva bro ndiko ndamufasha kugira izina ryo rigume riri maintain aguma ari karavugwa mugabo je nkanyakika umwansi wiwe ariko bivana n'ivyo people yako view ndavuze mwo Farias ari ntabona abafana bafizo baca baza gutukana ngaha muri commentaire sivyo par contre je na mafisi izo nguvu Fizo akaba afise izo nguvu Satubi akaba afise zijya nguvu ziwe izo nguvu ahubwo par contre twozishize hamwe babyumva hamwe izo nguvu tuzishize hamwe no twadukora ikintu kininiya The Ben bariko baramuvuga ngaha bavuga The Ben bavuga na Bruce Melody mu Rwanda je neko ndaraba ma post cyane kuri Twitter wapinga show ya The Ben yayi compagnie ya Bruce Melody Sigitaramo cha The Ben cha Bruce Melody byose ni ibintu byose objectif ni zimwe ni juste ni bariko ba exporta bariko barashinga isoko uravuga bro wibuke yuko ni gitaramo cya mbere cha Bruce Melody kitagenze neza rero ni cya The Ben kitagenze neza urabyumva hama bari imvye twaguma dusamaza ko natwe twozibira tukiyubaka tukiyunga urabyumva inyungu za The Ben wazibonye imbere ko bajya babona n'abantu badatinya gufata risk twena sugo barimvye bacu baratinya gufata risk aba bari muri monde culturelle yacu ngaho baratinya gufata risk bajya nabo barabizi neza aremera akagira sacrifice kushana bavuga yuko hamwe bye telefone hari VIP ba mu telefone ngira ngo ntaba VIP bari bicaranye no bro niyo rimwe hari ibindi bintu tuvuga ubirabishije gusa amaso guki ushaka gutahura bigusaba igisho rya gatatu uravuga bro hari ibintu bisaba igisho rya gatatu tusigurire hari shoya DJ Paul Rigero mba ngo bibye telefone oya
kandi si VIP nkazi yabavuga ati ngo kwinjira ngo ni 100 ngo 10 million VIP ya DJ Paul yanyuma bari 100 kwinjira kwanza baragira senkani DJ Paul ntanakorogana kandi aruzuza kandi akuzutse mbwa telefone biwe sigurira ingene bo kwiba telefone muri show VIP yo kuri rujya gwego cyane nibiba bisigura yuko ari indi target ino communication bariko barakora ni communication ku rundi gwego mugabe yo communication isaba twebwe nasoga barundi dushira ingufu hamwe urabyumva tebe namubwiye yuko bamwiriye bije ngo telefone zitanu ivyo bice bija ku ma Twitter papa mu bundi be ma telefone VIP uwo mu VIP uri ha 10 million yagiye kwiba telefone nini ko barazirisha I don't know show yari umva stadili number show yari VIP sivyo bro me amakuru dufise nuko debe nibwe telefone iyo VIP ukiba telefone uwo mu VIP uri ha 10 million yagiye kwiba telefone ya debe mu VIP wae oya telefone sinibaza ko yaranibwe ni ma technique ni communication ni communication bro ni juste bro nakubwiye yuko uri nzubona Fizo ari mu mafoto arafotowe birabaye poster de bela arenganya ahantu bamucanya ahantu hari affiche ya Bruce Melody barafotoye barungitse ubonye ati d'abord kwanza Fizo kuja kumutegera Sadbi ntiyagiye ibi nibicucu utabura impamvu kuko Sadbi atagiye sivyo bakagenda Farias sivyo nokubera avuga bati uyu Farias niwe mutwe umuziki mu Burundi ure tuhereye ko man attention umutwe umaze kuumena umubiri wose uba bayifuti savyo uhereye ku mutwe cyose babiheze uravyo bro rero Fizo niwe mutwe uravyo rero usanga rero bavuga ati reka uno muziki tuwice uravyo imifaranga yose bashaka kwica umuziki wacu kugira bempozo wawe uravyo kuko urumva nk'ubu bariko baratukubitira mu mavi uto bariko barakubitira kandi bariko barakoresha communication ku rwego hejuru urabivuga bro warabazi ko n'umuntu bamenye akabagaturitsa cyujyama hasi gumupfa mugabo ntahuja rero barabona ati umuntu ingubu force zisigaye kuri Farias rero Farias rereka rero tumukonye kukona babacha rugenza gute kona afite niba kona bacha bagira iki bamuha V8 aho tuzoguha V8 zoga n'umupolisi agucunga izi tugenda ku aeroport Fizo avino aze tingiye ku aeroport agiye ku aeroport bamaze guprograma abakameramani bacafata abajournaliste bose bashaza kwa DBN byacha guma hagaze ukari wenyine hani indi video nabonye ku aeroport ko aramusengeta Fizo bamusengeta gute bamutwara uze kura un petit da Silva ya posting yani that ngo Fizo ngo nibimara mare umva wewe ni wewe man vraiment foruri tudahendaye nawe wari wewe uri gihangange mu gihugu nka Fizo ukabona amakamera yose bayarabishije ino ubona ni kamera ni kamera kwamba uri nyuma jigindu igenda ibona ya foto na ninzi ngo ni montage ye kuraba gute ye niyo bano bajamana baradusovye ko tumusare wacu ngaro birakomeye mugabo ntibirarengerana ni juste tu ko biri kose ibintu bize biraduye ikigo nayo hari abantu ngaba babapeye batabizi yuko bagomba kudandazwa atavyo bazi babyo umuririmbyi bakamuvana ngaba bakamutwara ku aeroport ifoto kai uko urumva hama mu nyuma ngo show irabaye ngo bamwibye ama telefone mugihe babazi neza yuko iyo table ariko basanye nyene babahanzi n'abajura babivye telefone bagize iki bisigura ko The Ben yagirije yavuze yuko atakaye amatelefone kugira yagirize abo bicaranye ko arabajura ndakubwiye tiyo ni communication ku rwego hejuru ni juste ni kugira nakubwiye tuko umuziki w'u Burundi bamaze kubona yuko umuziki uri kuri avance bro with designer yahora mu Rwanda no yambwiye ati burya abarundi barakunda umuziki cyane
mu Burundi no hantu honyine ushobora gukora show ikitabwa n'abantu ino vibe yo ngaha barayibona baraza nga bakabona ingene ibitaramo byo ngaha byitabwa makaraoke bakaja mu makaraoke bakabona ingene abantu baza ari benshi mugabo barabiwabo bakabona ati sha wapi bro turi mu karere turi muri East Africa twebwe namba twebwe tudahereza importance yuko turi mu karere imiryango yugurira natwe dupambane kugira dusatire bobo huguriye baraza gusatira nkuko natwebwe kubera yabo huguriye natwe toja gusatirayo sivyo rero bisaba rero bo baramaze kubona yuko ngaha umuryango wuguruye binjira facilement babyo ko araza akavuga ati umuntu aratera induru cyane ninde neri nati ngo hano icara asubira kuvuga karondera abanasimbizi ngo byamuja amaturondeye twese turavugana arabaha amahera twese yaraturondeye atamahera duhaye yamahera ngene yambaye kugura amamega mugabo no fetwe yarondeye ari benshi urumva yuko yaje yipanze uravyo muri nzo umuntu aza akazana umuririmbyi akabondera aba influencer bose mukavugana avuga ati sha bono umuntu aragice kararondera uravyo barabona inguvu navyo mugabo rero jewe ushaka kwemera yuko igihugu kigurishwa mbona niki giteramo tubona imbere ko kiba cyatanguye amabase byatangaje abantu za 40 million hamwe ngo sa 40 million ahandi ngo harakawe kariko agomba kwica ngo igiteramo ngo cyago cha Dobene ngo akagwi byaravugwa na cyashara biziko na Dobene ngo yagize icyo bivuzeko mu nyuma hari kwa ibintu byo kuvuga ngo hibwe telefone ya Dobene benshi bakavuga bati mbega bino bintu bifise intumbero nki na cyane ko tubona benshi bariko baranavuga ati Dobene aje gukora igiteramo mu Burundi atana hit nimwe afise sinivyo gusa kuvisi baho sinebwa mbori igiteramo sama yaratanguye irahera bwa mbere mbonye igiteramo kiba muri September tariki 30 tariki 30 ico ni gihe abantu baba bakenye ni mu gihe haba hari imvura muri iyo periode atakindi kintu kiba kihishije nyuma y'ivyo bintu nta murashaka gutegura concert muri ayo matariki kindaye kubwiye bisigura yuko umuntu enda ategura ivyo haba hari ikintu nubu shobora guhera ukumva ibindi urabivuga bro shobora guhera ukatsa wumva ibindi bintu byabaye apari by'amatelefone ni kandi bihambaye urabyumva niyo mpamvu rero burya uwateguye ikintu hajya niwe abazi impamvu abakara bitegura urabyumva nibaza abantu bagwanije cyane no show ntabwo biri kose nta bantu benshi bigeze bayigwanya ngaha nta muntu umwe je mbere nigeze no umuntu yigeze kugira icyo bivuze ko ari nati yavuze ibya Obed mu nyuma cyaramuha amahera la bashume ngo ace yigira gwiwe nabaramuze cyane neri nati n'umuhinga ku bintu byunguka aratigita abandi bantu nabona bayivuga ko menshi bari abanyarwanda mugabo abanyarwanda kubera jewe nzi neza objectif bari bafise twaragerageje kubaneutraliza mu kutahereza importance bereko beraviwabo ko plus ngayo iyo dufatira ku by'abanyarwanda bariko baravuga ko abanyarwanda hajya nibo batangiye kuvuga ngo gitaramo ngo inzego z'umutekano ngo zizokiburiza kandi ndibuka hari poste je nigeze kwandika nigeze kwandika igihe bahagarika wa mu mama yaraje ava mu Rwanda aje kurihisha amahera ijambo ry'Imana bageze gupostinga nabo bazokibuza nkuko babugije biga entertainment ijambo ry'Imana divertissement tubwe ngayo wacu mu Burundi biracitwa utugenegene kandi umuntu aza kuraba show si ku nguvu hagenda ushaka urabyumva hama tout simplement jena mvuga ati yuko abarundi nta kintu na kimwe bo kwigishwa n'abanyarwanda ahubwo abarundi bo kwigira ku banyarwanda ukuntu abanyarwanda bariko barashiramo inguvu ukuntu abanyarwanda barimvye baba baha agaciro kuko abanyarwanda ubona umunyarwanda aje ngaha urabona ingene nka Debene yakiriwe imiduga cortege imiduga irenga 10 amave witangahe ibiki abanyesha makuru kujya biga nibicirwa barimvye Burundi bamenye nabo ningene bi branding ndibuka igihe Fizo aze kugira lancement officiel ya album yitwa Physiologie yarafise agaciro gakomeye sinopfa ndavyibagiye ndibuka yuko abantu bavuye la Costa Beach saa 9 z'ijoro batana amaguru babuze ingene bataha ava la Costa Beach yabaze nk'umuntu aba mu Kinama akava la Costa Beach saa 9 z'ijoro harabo twahaye lift tugiye nari kumwe
tukora ibiganiro kuri Rema ari kumwe na ba Joad twa dufise aga spatio twarapakiye abantu nkabangaye duhari ifite to déplacer twa dusangiye urugendo bavuga bro ico gihe Fizo yarafise agaciro gakomeye uravyumva kandi umuntu ari afise agaciro uramubona abantu bavuga ati je nukuruka Imana sho ndagenda kwira mais pour le moment abayimvyi bacu bayitanze bagakora ibikorwa byiza bigakunda mugabo baritanga ubwo abantu barinunuje ijojo socios irahera nukuraba rero ingena abarimvyi bacu basubira birimbura menye ati kijagiye ko byari bimeze uko oro birabaje no munsi roriro twese twakuze tubona adukundishije umuziki twese no munsi umurimbye nka Masterland agiye gusaba nkani hotel bagacamuhereza karero kabika ibyo rero yakoreye ngani bakubwira ibyo ari byo meyibu usanga yagiye agakonsoma nk'ibintu abari basanga bamenye ibintu bazi by'amaklipe ko ari hatari yego ushika no ama hotel aho yari yemeje gufasha abasani waragenda zakiriri garden bakaguhereza space ugakora mugabo bakubwira ati udafite dolari majananga kandi muharura ku masa baki wofe turumva hari ingingo abarimvyi bonyene bagiye baragira abantu bose baca bagenda mu vyunguka bati si tu viens ivyunguka kandi niyo nzira ya bien ko ndabikunda ko ari abarimvyi bashasha bariko barakora umuziki imbere yo gukora album je ndibuka igihe Double J asohora Kirungo yarandunki ibihumbi jana nuko nyine ndimba bace bayihagarika birabana birebire urumva yuko byari ibintu urabona ko abarimvyi bashasha stadi namwe urinze umva bikora uko cumva yuko baramenyereye gukora promotion kwasanga indirimbo ntijanye ariyo mpamvu n'abaca baronka n'amadiri bora nk'ubukiriko afise deal na nishira uno bari yagiye nambari mu Buganda nambari he mu Rwanda kwera bagiye bakiriko ba Double J baramenya gukoresha amafaranga ya aronse mu muzika ramenye ingene kuyatanga ikindi naco barimvye bacu baragara muri vide je ndibwa nka Fariyazi mu myaka yahera hari diri washaka kumuzana akavuga ati no ije nayo nkora wavyo igikunda uno munsi usanga Fizo ariko arangara ko je cyangwa usanga karagara kuri wewe usanga Fizo ariko aragara ku ba journaliste mu journaliste no yo mugeza aho yageze hakugara kuri urya dufate nk'aba tipe bazanye abanyarwanda baga niwe ari kugara abwiye ati atari uko nigikunda uravyo kandi rero igitangaje biyosha ku banyamahanga agacagara ku Murundi akanka idiri y'umurundi pe importe amafaranga yo baguhaye mugabo hageje umunyamahanga no kwaguza ugasanga wabikoze navyo rero ibi bintu je ngo mbamenyesha abarundi yuko abarundi turakomeye gose ingabire zacu zirahambaye mugabo iyi complexe twamadufise iyo haje umunyamahanga turabingene tuyibloka turabingene tuyagarika bo turafise complexe iyo complexe yamitwerekana yuko twe turi bato kandi turabakuru bavyo iyi complexe iriyo yatumye Fizo agenda kuri aeroport kamera zikarabeshe kuri domaine oya no urumva Fizo n'umukuru iyo azavuga ati no je munsanga cyangwa tuzorera gusa kuri concert uno munsi umuririmbyi barahurira wana ikiryosha abarimvyi bo hanze nabo abarimvyi bo hanze araza muri show no muri bakamutegurira backstage akaguma mu modoka urabyumva je nabibonye igihe cya Diamond azanga muri 2019 Fizo na Satbi twari tumenyereye muri Primusic yuko Fizo backstage baba bamuteguriye hajya bari gukora team yiwe banahica avuye kuri podium baca bitahira baca bagenda mugabe igihe Diamond aza baragumye nga gushika show ihetse avyumva hari igihe basi petete n'abarimvyi bacu babibaza yuko ngo ko ndi muri show imwe na kapetete nuko The Ben sinzi ngene bari babipanze bagumanye hajya abandi barimvye abanyamahanga ba Harmonize yo baje ntunamubona mubona gusa yageze kuri podium urabyumva no kugenda nta nagwa n'umwanya ntimunicarana ntimunamenyana urabyumva ubisanga rero sobwe abarimvye bacu hari ukuntu twisuze estima urabyumva ngo kwaje umunyamahanga no urumuririmbyi no n'umuririmbyi maybe igihugu ciwe
baramaze gutahura yuko umuririmbyi we afise valeur baramaze kwiorganiza twebwe nawe utari organize sivyo ni wiha agaciro nawe uravyumva uzanye amadolari peu importe amafaranga yavunja mu Burundi ugura ikintu mu marundi mugabo nuco ugenda uvuga ati ngo amarundi ngo nta gaciro afise kandi dolari urifise urarinze ara James amarundi nkankaje niko gaciro k'amarundi akonyene peu importe amafaranga avunjwa mu Burundi ufise dolari uzogenda mu kabare ngo minzoga ubarari gufatanya bacha bagupfunga uravyumva rero namba marundi yacu afise kaje agaciro karakomeye mu gihugu cy'u Burundi nawe uri umuririmbyi w'umurundi menya rero yuko kaje agaciro kawe uri kijya nyene uri wowe udahari ntibishoboka uno munsi barinda kuhamagaza umunyamahanga ko arabazi neza yuko wewe nta pouvoir ufise yo guhamagara abantu ubu Fizo na Sadbi ni bafise pouvoir yo guhamagara abafana baririmba namvuga ati ni nkuko bashobora guhidira iryo kwica abantu ukajuja muri morgue ugatera ibombe ngo nisha abantu nuko bimeze muri mje mu Burundi bisaba umutware ku isoko aho abasanga baririmbire kandi baravibinga bavyumva niko biri rero ivyo byose byavuye uko kwitanga baritanze nk'ijojo isosi irahera uravyumva bisigura iki uno musaba baririmbyi ni babanze biha agaciro peu importe ingene bimeze nga mu Burundi peu importe namba gouvernement idatahura ivyo turimo peu importe yuko atabuje leta idutegurira twebwe sivyo tujya duke turonka nitubura abafana baduha udufaranga nitubura ama platform amafaranga avako utwo nyene duke twiorganize muri bwa bukene bwacu dufise muri duke nyene turonka twiha agaciro muri bijya nyene urabyo uno munsi hariho umuntu agira ingorane y'umukobwa gashashiza mu ngeso mbi hari n'uwundi muri duka afise yemera akabarana atakagumana ubuntu abarundi twigere kugumana ubuntu urabyumva nitwitwaze ngo hariya ngo mu Rwanda ngo bimeze uku nkumva ngo bobo ngo bimeze uku no nzi neza yuko diri wampaye iza kunyonera brand yiwanje ndiruka yanga abaje akazi nako nkora urabyumva ntumvuga ati ngo ndaza guhereza V8 gushikana kuri aeroport kugira uze kumfotora ndi mu bafana ivyo biraza kunyicira brand aeroport sinjako iyo V8 turayizana nizo ntwara kuri show amanita nisubirire mu buzima bw'iwanje urabyumva hamwe ucubandanye wewe ko warusanzwe ubayeho uramvaga bro umusani apana ngo nukora ngo avuye hanze ngo nyiruke ngo nje kumutegerana no turahura kuri stage kandi naho duhurira untegure swate ngoma mu modoka mva mu modoka nja kuri podium mva kuri podium sura mu modoka ngenda iyo V8 no bayiteguye rero tureke rero kwitesha agaciro tujya gusaba amafoto aba artiste kwa umuririmbyi avuye hanze en plus nka Satubi agaca posta nk'ifoto ari kumwe na DBN kame bige rero bica bicintege abakiri hasi sivyo si uburenganzira bwose Satubi gusaba ifoto nubu bro sivyo twemereye vyose turekuriwe gukora vyose turavyemerewe bro no kwica umuntu ndavyemerewe uravyumva no kwica umuntu ndavyemerewe nese uburenganzira bwaje menica bamfashe baramana bakanyica bakamana si byose ari ibindi bintu dukora dufata ingingo umuntu kwisi Imana yaremye umuntu imuha umutima wo guhitamo ubone uhitamo cyo uri bukore mugabo ikintu ubona yuko kiza kubangamira abandi si byiza yo kugikora ni nka bijya byo kugenda ukaboregera ahantu uzi neza yuko uri personnage public bifise abantu bishobora kubangamira cyangwa gasanga ubigishije ibindi bintu biteze hari ahantu ugenda kubikorera urabyumva nibi byo kuvuga ati none ubonye umuririmbyi brand umuririmbyi akomeye arisabiye ifoto urabyumva udusanga hari umuririmbyi nawe ino ari karakora akeneye gukora none umuririmbyi nawe akure amazose abo ifoto nishakira gakorabo ubimuhore gasimbizi nizo korabo zimaze kidabo uraza makorabo mu Burundi amaze kuba ngaha atanamwe yigeze kutatugeza Fiza afise korabo na Express Natasha afise kolabo na Fally Ipupa basa dubara koranya makolabo n'abatanzania benshi batandukanye baduri sax bande ayo makolabo yose nta kintu nakimegeza dufasha umuziki mu Burundi nukeneye kolabo umuziki mu Burundi ntiragira kukenera production zo hanze ibi by'abaririmbyi bacu urana uri bukasa dubiya magenda ngo muri Tanzania yo kora ama video ngo agiye ngo mu Buganda byatugejeje he hari igihe ukora ikintu ku mayiriziyo ati ugomba wirukire uje hanze okay wewe bobi wabo barahejeje utayikirindiro cyawe ugiye hariya bo baca baza ngaha
Urabyo? tuvuge ko biri mu byasubije inyuma Sadbi uvyo uriko uravuga Sinyo gusubiza inyuma Sadbi gusa bisubiza inyuma n'umuziki w'u Burundi. Kwa n'ubu Sadbi na Fizo baracizewe bro. No barimvye n'ubu tugifise jusqu'à maintenant. Bari hejuru. Bakorera ku muziki ubutaka bw'u Burundi. Rero abarimvye rero babagumye ngaha bamenye nyine haba. Sivyo? Amatimu yabo azaba hanura ivyo bapostinga. Platform ya Sadbi mengo ni kinyamakuru. Poste du n'importe quoi. Bimuje mu mutwe za posting. Bisaba barinje bacu bagire team. Yabana bwa test iyi foto irakeneye kwijako. Karuya nk'abantu bane 5 6. Caption ishirako ni yaye. Apana uweje kuvuta mabangi yawe ugacubona ngo foto nteko. Bavyo. None uku trendinga kwacu kabarinje bacu uri kuravugwa mu bibi ibintu bigukoraho credibility. Ibintu bituma abantu batakwizera. Kwa muri kurabesha abantu. Uravyo? Urabesha abantu gushika naho hazogera igihe babwiza ukuri ko kuri ko atagaciro ko gifise. Nakunye ntibakwemera. Nakunye ntibazokwemera gute kandi amire kuri kurababesha. Nizikigufa. Ufite turi muri Uburundi turi muri ya game ya nkizikigufa. Turabesha tube ukuri kwacu n'ububesha. Uravyo? N'ububeshi kandi ububeshi budateba kumenyekana ko bwari ububeshi bisha bisigura yuko nigihe uzo bavuze ukuri bazomanya yuko ukuri kubavuze n'ububeshi. Turi mu gihe nace cyane mu myaka hera twabona baririmvyi bakunze kwikorera ibiteramo ngabi kuzura ivyo abarundi gusa twarabona Sadbi ategura festival Indoto festival Fiza nacabigera twarabonye ngene festival de l'indépendance yake banaje kubitangwa nta bantu yegerero. Kwari ko bavuga yuko Fizo na Sadbi muri no mwanya bataravye neza ubu ariko hako baririmvyi abantu bashobora kuba bategemea mu giteramo bariko abaririmvyi binyongera mu giteramo kubwa bivuga kwigasimbiza ni intare zitagira amenyo. Fizo na Sadbi nigeze kuririmba indirimbo zo wale simba wawili sikuiza wana meno wewe na Sadbi wene hana meno. Intare ari intare ngene uyibonye gutya amarera gutera ubwoba. Mbwa umenye ko atamenya agira isigaye kunzara. Fizo na Sadbi asigaye kunzara. Utigute. Nana kigivuze cyo kintu cyuko abasani bacu no munsi nko habwa idiriyo kwica abantu ukaja muri moro ugatera ibombe ngo nisha abantu. Ubu n'abasani wewe zana abantu hama umpamagara je ndakuririmbira. Sivyo? C'est-à-dire quoi? Ujya mu nyamahanga baba bazanye ni nyongera parce que urabe na primusique ive na primusique. Si daboje kiriko nabande bazana abantu. Ibrarudi yazana abantu. Uravyo? Rero uno musi abaririmbyi bacu presque bose. Biva n'ingene ibintu byabo bitegura. N'ingene basuzugura ama media niki bagomba kuyagara. Bacabire tuva bari inyongera. C'est-à-dire bacha binyongera kuko ubu nka The Ben iheruka mu Burundi muri 2010. Bavyo mengo ndavyibuka. Ndarondera ibitotsi nkabibura. Nawe nigeze ukunda umukobwa umeze nkawe. Oya agifise ndirimbo mweneza. Uri mwiza nigeze kuza ngaha arafurira ambwiye ati ngo The Ben arakaze. The Ben vraiment n'umuririmbyi akaze kabisa. Ego akujya ibyangombwa. So cyaba nka The Ben Uburundi n'u Rwanda dufise twari sanse kugira marketing. Kwera nkakujya kwa ba Tanzania n'aba Kenya igiswahili cyaho tu vois ari ukuntu bagerageza kugira marketing. Uburundi n'u Rwanda twategeza kugira marketing. Navyo kandi bigaza bitwaza ngo abanyarwanda barugara sivyo indirimbo z'abarundi namandazibona ku mateleviziyo mu Rwanda. Ntibazo sura kubesha kwa kuzibira umuziki. Nitwe dukora bitajyohera abanyarwanda baba bashaka bumva ibintu byiza. No kuri Imana byiza barabivuza. Indirimbo z'abarundi ziraca kuri Trace Music muri Kenya. Je baranukira nyinshi. Ntibazitwaza ikintu na kimwe. Abarundi twamana ibyitwazo. Babyo. Sasa c'est-à-dire quoi? On fait quoi? Uno munsi The Ben afise power yakorewe branding. Abaririmbyi abafana bazoza nabazoba baje kuraba The Ben. Urabyo? Abafana bazoza nabazoba baje kuraba The Ben.
mugabo kugira abarundi ntibababare, that is why kuya kuntu bavuga bati no nta ni wokora shota mu rundi ni mwe kera uri yabyibuka ntashobora kugenda gukora sho mu Kanyosha Sadbatari atamunya Kanyosha ushize muri atabaza gusa na ruguru biragenda uko nyine ruguru ugiye muri sho ruguru utegereza kwaza ahantu umuririmbyi avumye ngaha ninde teza kumushiramo mwese rero kugira n'abantu baho ntibyitwe yuko abasangwa ntibagumuke urabibona rero niyo mpamvu rero ubu ni muri yo sansi urabyumva gusa mushiremo mugabo ntibaze ngo nihaga ngo Fizo na Satubi ngo rukoboza hakaya nta muntu abantu kuruka Imana ndise ubwobeje Fizo Satubi baramaze kwita nabasani vraiment bahari uhari arakuryohera mbona baje no kumutwenzi arasaba inamba karirimba kwera mutwe Fizo akaryohera abantu mugani baje kubera umutwenzi urazi ko yamaye yuzuriye muri weekend rero uririmbira aba basanzwe bahari mugabo nta urarakuye yene mutonzi bayuzuye yego no kuri ko Imana ntibe ukumva ngo Fizo ngo afise ngo concert ahantu ngo baragiye bise bari à moins que yotegura igiteramo kurujya musinyene mutwenzi iba yuzuza abantu aho boza mais apana ngo ashize ngo mardi ngo mutwenzi ngo agiye ngo mutwenzi ngo abantu boza bisaba soit jeudi vendredi samedi dimanche kubera babandi Fizo ntihazoba rero genzogenda nanje urabyo mugabo sadinga akwereka bisaba rero abarimvyi bacu bamenye ati none guta abantu baradukunda yindi ndirimbo zacu barazikunda jusqu'à ce que nabahaye platform yo kugurisha umuziki baratinye kugira gushaka indirimbo bazidandaje kwera abafana bavuga ati kwera n'umufana wanje indirimbo yo igura bafise ubwo baritanze kwera nami ndarabana team Satubi par exemple bari mu buntu bw'ubupeti utanabaho aba nibo team niyo equipe aba nibo bahanuzi bawe nyanze nk'abapeti nsinzi kweba ku munsi Satubi bava nambaye muri Swede mpita agiye kumutegera yambaye kamambiri ese muri samba gaskiga mari yebo nta byasama bro none wowe ufise team yawe igizwe n'abantu bambara yebo tu arriveras gutu murinde nka Satubi atanu umuntu w'imyaka na 50 yo bari muri team yiwe umuziki wacu nuzopfukuze tuwadusira wasoze ni Big Fizo muri conference of press yisabe yuko no mu Rwanda bubakira neza kuko yakiriye Dobel no yamwakiriye niyo yamwakiriye ntiyagiye kumutegera yakiriwe n'amesha makuru Simbizo Semavumba tuguma dusina abasoze yego ubutumwa ku baririmbyi ubutumwa ku bafana umutumwa no kubadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye cyane n'abari mu gihugu kibana ubutumwa ni bumwe mu butandukane bwacu tubane dushikirana Masterende niwe mu kiganiro cyegeze gukorana yambwiye ati twigire ku bakinyi ba football nawe muba mudahuza mugeze muri tere murahana umupira kandi gisindo cinjiye muserebera hamwe n'uri kuri bench n'umufana gaserebra sivyo ni nkuko iyo umwe adutsindishije twarayibonye kuri Ruco byatwabaje twese tubabarira twese hamwe sivyo kandi tukanamutahura kandi ko bishika n'abanyamuziki haba ku bafana abanyamuziki na cyane Simbizi ndagushimiye sana nizere n'ikindi gihe ko nitwa bahamagara muzo twita jewe nta ngorane kabisa kandi ndagushimiye n'ingene witwararika ino game ni ibintu by'ingirakamaro kuba witwararika ino game kandi hari uruhara runiniya wifisemwe mu impinduka biriko biraba ko ndabona buri gihe haize ukwezi amezi 3 raza ukavuga ati gatuyage kuri kino kintu ni ikintu cy'ingirakamaro abaraba bino biyago nibaze bifata nk'abari bari korondera ama views bavuga bati ngo make no ahubwo barabe bumvirize namba hari mw'induru bashobora kuburamwe ikintu kubera hari igihe umuntu aba oblige gucisha ikintu mu nduru ugasanga harimo ikintu hari n'ikindi kintu biba bisaba yuko umuntu agifatira umwanya atanduru zihari iyo bazafata ibi biyago byose twamadukora baze bumviriza yuko atakintu kirimo bumvise yuko ari n'ikintu bagikorere kuko nico gikenewe kuko no musi umuririmbyi wacu akeneye kwigishwa akeneye gushigikirwa akeneye nyene kwereka yuko afise abamuri nyuma yiwe kandi banamushigikiye
ari nayo mpamvu rero ndagushimira cyane ku mwanya wawe ufata wo kuvuga uteka tumara umwaka turiko turayaga ku muziki w'u Burundi. Rero umuntu aba yaravye kino kiyago kimwubake namba ico kimwigisha agishire mu ngiro ntakiraye gusa bigarukire ngaho. Yego reka ndabashimire sima y'ivyo murimo murabana natwe utambere magaza mese bana rwose kumara tugorwa warukundo kuri micro juste gale cadre for more Shike Black Mansion Black behind the camera yari umusaza. Ndabashimire sibizo sema vumba nabwira ati bye bye ciao hasta la vista. Ulahushiro mushiro. Hushura none.